nari ku kibazo kivuga ngo Zabi nashobora kuba ari karihutisha ibintu muri equipe yitwa Real Madrid na cyane ko bigaragara ngo agiye gukina igikombe cy'ama club nk'umuntu cyangwa nka equipe bigaragara yuko bamutumye igikombe ni equipe yamutumye igikombe ufite kubona ko Xabi Perez rero bakavuga ati ni igikombe kije mu ishashasha ati turifuza yuko kino gikombe ari twebamere twokibika nk'uko Ligue des Champions yaje ubwa mbere akaba ari twayibitse. Real Madrid ni equipe y'amateka, ni equipe itwara ibikombe buri mwaka tukubona ngo iyo Madrid yabuze igikombe harabaye tremblement mu bantu. Uku kwihutisha ibintu ni gushobora gutuma hari zindi ngorane zivyuka muri equipe yitwa Real Madrid na cancane muri squad y'abakinyi bashobora kuba batariko baratawara vy'umumenyereza ariko arapanga bikaba vyokwega kumbura izindi ngorane nyinshi muri equipe kandi hari n'izari zisanzwe zihari muri equipe gusumba. Niko kantu ndiko ndagarukako Madrid buri mwaka iyo baza mu gikombe kanaka baje kugihiganirwa bifata nk'abafavori nubwo baba badafise ingufu ziri comparable n'ayandi ma equipe, bo bifata nk'abafavori bafise ingufu zisumba izindi equipe yose kugira ngo baze kubagwanira igikombe. Kubwanje nkavuga ngo mbega uno munsi equipe ya Real Madrid igiye mu gikombe c'isi c'imigwi iyongeyemo umugabo yitwa Dean Huijsen kongeramo Trent Alexander-Arnold, ubwo ibibazo bari bafise mu mwaka uheze vyatorewe umuti ku buryo botangura kwiyumvira yuko batwara novuga ngo igikombe ca Mondial de Club mu ishusho nshasha. Nivyo ibikuvyipfuza cyangwa kuvyiyumvira bafise fact ni equipe itwara ibikombe. Mugabo no muzi nibabaza ngo Champions League ku nshuro ya mbere nitwe twayitwara. Mondial de Club iraje nituri mu bihe vyiza mugabo nkuko twatwaye Champions League ku nshuro yacu ya mbere yayo ya mbere Champions League ibaho nino Mondial de Club turayishaka mugabo nibaza ngo nta pressure ihari. Igituma rero mbona ko Xabi Alonso atakaga bishobora gushiramo equipe mbega Real Madrid ni equipe yo hava yubahuka gufata abakinyi ngo basumba umumenyereza no umumenyereza rero ijambo araryiha kuko no muzi ijambo Alonso nataryiha. Perez ntazo kwiyumvira ngo watinye gukoresha Kylian Mbappe kubera ari umustare. Perez ntazo kwiyumvira ngo watinye Vini, ahubwo wowe Xabi Alonso menya ngo uri umwe mu bakadre baciye muri equipe Real Madrid nk'abakinyi uri numwe rero agarutse arengeye kwitwa umukinyi ahubwo ari umumenyereza aje gufata abakinyi bitwa ko ari beza Madrid ifise akabahereza yindi shusho itandukanye niyo bahorana. Jewe ndavuga ngo uno munsi ingingo z'umugabo yitwa Xabi Alonso ndemeranya nazo 100%, ahubwo anakwiye nakongereza akariro kuko ni equipe itunza abastar au niveau mondial bamaze gufatisha gutunga Vini, gutunga Kylian Mbappe, hariko harazamo Jude Bellingham na uri Xabi Alonso nubwo ari umukinyi novuga ngo yabaye mu ma equipe meza nka za Liverpool zitwara Champions League 2005, Real Madrid arahari batwara Champions League 2014 ajya niho yarari canke yaramaze kubaca kwa Bayern Dominique. Mugabe cyane meza ico yabaye mu ma equipe meza atandukanye. Furia Hoya itwara igikombe ca Buraya 2008, itwara igikombe ca c'isi 2010, itwara igikombe ca Buraya 2012. Xabi Alonso yarahari ari element clé muri equipe yari yose yisangamwe. Rero no muzi gusanga muri Madrid hari abastare nk'abandi udafashe ingingo nk'umumenyereza mukuru bakakugendera ku bikanu akazi kiwe uragasanga mu kaga niyo batana kugendera ku bikanu ukabifata minenegwe na cyane kumengo omega no mujene ya 43 biraryoshe. Uno musi nimba Zidane yaramenyereje Cristiano Ronaldo mu mateka y'umupira w'amaguru Zidane ni imbere ya Ronaldo nta uhari. Bon Zidane ni umurejande muri football mugabo vuze Cristiano Ronaldo ni indi level iri hejuru ya Zidane. Mugabo Zidane yarakordona Cristiano akambya toke mu rukino kana kandi agukeneye ruhuku no munsi Cristiano akabona ngo coach Zidane ivyanshakira ni neza gusumba uko bari kwarazana iterabwoba muri equipe. Nico kintu Xabi Alonso agomba gukorera ko kikana revolution equipe Real Madrid tugatangura kubona kuko ubibuka amajambo yiwe ayagana Cadena Ser arabwira ati muri Real Madrid tugomba kubaka equipe ubutari capable kwiruka ku ibaro yicara kuri bande touche abaye bagenzi biwe ingene bayikina. Ivyo ntivyabwiwe Trent, ivyo ntivyabwiwe Fran, ntivyabwiwe wundi, vyabwiwe witwa ko ari umukinyi wa Madrid tutiteye kuvuga ngo ni Mbappe, tutiteye kuvuga ngo ni Vinicius Junior. Buri mukinyi wese muri squad ya mukinyi aziko ari muri squad ya Madrid abwirizwa gukora vyanka bikunda kuko namose nafise témoignage za Kylian Mbappe nabonye
muri ekipe y'abafaransa 2018 ariwe kibiriti bari bafise gusumba abandi bantu bari bose je ndaza kugangaruka ku kantu Landry ka equipe na réussite ya equipe kugira ngo equipe igire umusaruro mwiza ivyo biba bishingiye kuki zabavuze kwiruka c'est pas kwiruka n'importe comment mugabo kwiruka bivanye n'ivyo umuntu asabwa mu kibuga buri equipe visa aba grand joueur mu busatirizi iba ari equipe iri risque muje no gutakaza umupira ko aba grand joueur bagaragaza byinshi abo kintu cyakoze Barcelona mu mwaka weze haza bafise attaque yo kuratsinda ivyo bitsinda muga defense yabo iratsindika ariko equipe ya diverse razingo nidutera pressure Barcelona nabo bari capable kurekipera ballon imbari na mini ya maracha Rafinha bakadokoza ibara nivyo bibuzi Madrid niyo hano ncangaruka ncavuga ngo ukanu wadugiye kati Antonio Pintus bigaragara ko bengi ibintu byari guyiwe asa n'uwashizwe ku ruhande yahawe yindi role mugabo reka jengaruka kumumenyereza yahawe yindi role mugabo kandi bigaragara ngo equipe cyangwa se abakinyi hari kibazo cy'imyimenyerezo ngorora mubiri kwiye batakoze muri uno mwaka urangije mugabo tuzikara mu préparateur physique beza baragarukanye ku muzo w'igaruka ry'umugabo witwa Carlos Sota avuga ati ngomba kandi gusubira gutunga umugabo witwa Antonio Pintus muri equipe yanje Karo yamusanze ari zidaraguye mugabukanye ndiko nagaruka ku kintu kimwe buriya style y'umumenyereza n'umu préparateur physique ni ibintu bibiri bitandukanye uko kure tubona Xabi Alonso atatunze kuri premier plan ko kunavuga ngo amahitamo yanje ya mbere mu préparateur physique ni Pintus ni nako tubona umugabo yitwa Dietanzi Flick yinjiye muri Barcelona navuga ngo préparateur physique yagiye binje Julio Tusa ariko nanje nzajya abandi biwanje unamusugiye kongera ko Xabi Alonso rabi nyuma ya Ismael Comfort Lopez yazaranye nawe akuye muri equipe ya Bayer Leverkusen bakoranye ayice kongera mu bandi bagabo babiri muri préparateur physique nabo nyene bivuze ngo muri equipe ni buri sa préparateur physique batatu Pintus atarimo rero ivyo equipe kina cyangwa uburyo equipe itegurwa biradepandana n'uburyo mu préparateur physique nawe agomba gute kuko umukinya kina muri style y'Italiyano nagomba kuba akoreshwa no mu préparateur physique ategura umukinya kina muri style y'Espanyol akarorero none umukinya kina tekitaka kwa Barcelona uramutegura kumwe n'umukinya kina kwa Inter domira muri style ya 3-5-2 bitandukanye bivuze ngo umu préparateur physique birajana n'ico equipe izanzwe igira gute ikina kuri point igira kabiri kuko uvuze Pintus urayi ibintu bakina kwa Carlo Ancelotti buriya mwaka barasubiye mugabo paraporo y'ivyo bahora bakinabo kuko muri 2024 batwara igikombe nubwo itari equipe ya mbere y'ibirometero byinshi muri Ligue des Champions mugabo yari muri equipe zibiri nziza twa dufise ziri capable yo kurekipera umupira mwanya muto ushoboka ariko kandi mugiye abanawufise bakawukoresha nubwo ngico bashoboye mu mwanya muto bikaba danger kuri adversaire tuze ku mugabo azwi izina rya Xabi Alonso buriye kumenyereza Real Madrid biragoye gusumba kumenyereza Paris Saint-Germain kuko Paris Saint-Germain ugafata umenyereza ukamuha responsabilité mwibahaye umugabo yitwa Luis Enrique arakwereka ko gutunga Mbappé ari kibazo muri equipe yiwe gusumba kubaho atamufise kandi abaye atamufise arademontra akwereka ngo ntafise Mbappé voilà la solution noyée fise equipe bumva ivyo ndabatumye gusumba mu mwaka w'ejo uravyibuka ko vers la fin de la saison bimaze kumenyekana ko Mbappé azosohoka hari match ya Sora Mbappé muri vestiaire Mbappé akambara impuzu akitahira hari match Mbappé wabona ko ya manifeste ko umugabo yitwa Luis Enrique mugabo Luis Enrique akamumenyereza zikujera ivyo byose akerekana ngo nasohoye Mbappé canke sina mukomvotse imeze gute abesha makuru akamubombarda ukamenga bagomba kumwereka ati esko utanguye kwimenyereza gukina tamba mugabo akamenya uburyo yisho mu itangazo makuru uburyo bijera nk'imwe muri kare gikomeye mumenyereza rero nishobora kumenyereza Barcelona nishobora kumenyereza Madrid utari umumenyereza ari for mu bijyanye na gestion y'abastari kuko ntage na kimwe Madrid iba idafite umustar tuzi Barcelona iba idafite umustar yumve ngo biri normal ubu abastari benshi kwa Real Madrid bivuze ngo nimba biri mu ngorane equipe yari ifise muri sezirangi yo kubitunza abastari bagera kuri babiri do class mondial bose batamustar Manchester birakunda kandi banashaka Madrid dans l'histoire ntibikunda ko Madrid na Barcelona ziba atamustar zifise kandi banashaka akaroka hafi banashaka akaroka hafi uno munsi je ndemeza ngo izina kwitwa umustar muri equipe biravuna umumenyereza atiyizeye kuko urabe Barcelona yo nayifatira kwa karorero yatoza umustar yitwa Lionel Messi inyuma yuko umugabo witwa Luis Enrique yari yarametrije Messi na Neymar na Suarez ubundi mumenyereza wese yaciye ari mu gitutu ca Messi gusumba uko Messi yo mu gitutu cyo mumenyereza ivyo bigatuma wisanga Barcelona buri munsi iri dependa kuri Messi gusumba ko yabadependa ku bakinyi bose collectivement yabaye Barcelona idependa kuri Messi
nivyo bintu rero mugabo bitwa Xabi Alonso agomba gushika mu Madrid akavuga ngo nimba Kylian Mbappe yatsinze ibitsindo 31 muri La Liga mu mwaka urangiye uno muzi ndamushakamwe 40 mugabo ivyo 40 akamenya ngo Joe Mbappe ni ntatsinda ntidutsinda kuko raba nko muri Leverkusen na Karolero nta mustari yarafise wa grave kuko Florian Wirtz sino mwita mustari wa equipe ibitsindo waruzi ngo Wirtz sino ntabimutumye Victor Boniface arabimariramwo Jeremy Frimpong arabimariramwo Alejandro Grimard arabimariramwo ninza na Patrick Schick avuye kuri Bande Touche arabimariramwo niyo karite mumenyereza Igana no byanditse ko Mbappe yatsinda 30 we Virtu atsinda 20 cyangwa 18 ariko iki kintu je ndakibona nkuko gute ndakibona yuko ari pressure kuri Xabi Alonso wenyene yishirako no kutigirira icizere kuri we ati gute kuba ari pression ni cyambe ni kuba ari muri Real Madrid ivyo ntawe reka kubivugaho ni Real Madrid ubuzi kutegeza gutanga ikibiri kiri muri wewe cari cyo cyose ubuze umusaruro uragiye ariko ahantu so hari gombwa yuko uza guterera ko pressure cyane abakinyi kuko nabo ufise nabo nyene reka ntwibagira yuko bafise benshi bibazo vy'imvune ucubazana ikintu citwa ucubazana mu kintu citwa entraînement iri ku rwego rwabo rumaze iri intense sivyo urisura yuko ushobora kubura babakinyi bawe wari ufise uza kugenderwako na yahangiro wari ufise biza gupfa Nadia reka ndagarukana akantu kamwe igituma avuga Vinicius no witwa Kylian Mbappe ariko babivuze kuri squad yose babivuze kuri squad Vini ariko ni squad yose babivuze kuri squad mugabo abari vize cyane kuko mu bintu byose agomba kuba abayobora abandi tugaruka kuri karite y'uwitwa Vinicius mwiza tuzi ku muzo witwa Carlo Ancelotti ni Vina cenga ni Vina nyaruka ni Vina garuka kuri ekipera umupira buriya Vina tagaruka gufasha le défenseur we bari kumwe yitwa Carvajal cyangwa yitwa Ferramendi uwo si Vini ikintu cyambere niki turabe Vinicius karite ziwe zubake kuki nuwo makinyi isi itunze bane cyangwa bataro b'abanyaruka yasuye inyuma gute capable yo kwiruka avuye ku igori giwe akagera ku igori ry'umu adversaire afise vitesse nyaruka ariko kandi ballon pied bivuze ngo ibyo ndashobora kubyexploiter ntituzo dufise Vini mwiza ahubwo yuko Vinicius Junior yasuye inyuma bivanye n'undi mukinyi yari ahari bimutuma n'ikizere ciwe kandi kinagaruka mugabo jisi ko ndabona Mbappe abuza Vini garuka gusa umupira ariko kandi ndiko ndabona dufata karoro aba match ya Super Coupe d'Europe na Super Coupe d'Espagne bakina Barcelona match bakinye ari Doha hari Jeddah igitsindo ca mbere yabaye balo itakaye irekajwe kwa Vinicius Junior contre attaque ya Vinicius Junior witwa Kylian Mbappe kuvuga ngo bari capable yo kukudribla bari capable yo kukwirukangana bakakunesha bari capable yo gutsinda ibitsindo ariko gihari mugihe bagarutse bivuze ngo a chaque fois we pose danger yuko mu adversaire atakaje umupira wogomba kurekipera mwanya muto kandi mwanya muto nawe ukabuvyaje umusaruro niyo karite ahubwo no munsi nemeza ko kudakoresha Vini na Kylian Mbappe beexploite izi karite zabo bafise zo kunyaruka kuko Andilance Vinicius mukuru kandi imisi 5 mu kibuga atarahagarara ni mugabo tempozi ya Andilance yiwe akaniko kanu katumye ntanga karorero ka Kylian Mbappe jewe nzi yo muri equipe nationale ifise Kante ikagira Matuidi na Griezmann na Pogba yarabizi ngo ndumukinyi akiri mutaki gombi zina kuko hano hari Pogba hano hari Matuidi canke Griezmann bigusaba gukora ari umwana aca kuri winga y'ibubamfu yari Kylian Mbappe dahagarara nivyo navise dribble z'aba winga zikaze mugabo mugihe ufise aba mediateur beza izo korosi nko mu winga nubwo butazifise gushira baro muri vide umudefenseur asiganwa na Kylian Mbappe bakomeye urabe Vini ikintu novuga ngo catumye wanashaka tubona comment nawe nyene abereye kwitwa umukinyi wa Madrid harabayemo aporo y'umugabo witwa Vinicius Junior amenyango hariho umwanya wo kwireserva hariho umwanya wo kugaruka gusaba baro kwa Mendy hariho umwanya wo kwirukana adversaire hariho umwanya wo gucenga hariho umwanya wo gutanga assist nko gutsinda ivyo bintu byarabuze mu bakinyi ba Real Madrid mwaka urangiye kubera iki akantu nade yaravuze nanje sino gashira kure Vini yarabaye tushe no kubenga risuzestime ko bazanye Kylian Mbappe akacagomba kwa priorize cyane gusumba Vini ariko ivyo vyose biri no mu bushobozi bwa Carlo Ancelotti bwabenze nk'ubugabanuka bwo gukoresha abakinyi bigatuma Vini yisanta ko ari suzestime bikamukuramo ya esprit tumuzimo yo kumenya ngo nimba aba defenseur bane batanu ndazana baro ndagucenga cenda gusiga equipe adverse ndayiteza ivyago ugiye kuraba none no munsi Barcelona
nimba umugabo yitwa Vinicius Junior yaragoye Leonardo Arojo muzima uno munsi Kunde n'uburyo Kunde tuza ararantisa mu kwiruka mwarigeze mubona umwaka urangira Vinicius Junior yatanga akazi kuri Kunde yari umwe mu bakinyi borohewe kwa Barcelona. Umva Landry urazi uvuye nga kuri PJ Classic nk'akarorero ugatuja nko kuri kwindi radio yari yose ibintu bigusaba kandi gusubira kwiga bivaye nuko challenge rega ubanza kuba bitandukanye kumbure nizo wahora hari gihe wiyumvira isuze sime akazi karatandukanye sero n'ingene ariko iyo bavuze self confidence wowe uvuye ahantu wari kuragira ama transition rapide ayo ma transition rapide uyamazemo hafi 2 ans n'imbere yaho wari uyamazemo hafi 3 ans ni gukina imipira mugabo ica ku mpande inyaruka sivyo ubwo nyene baraguhinduje umukino kuko bakuzanyemo muri tikitaka urisura yuko mu mwanya muto bayimuzanyemo ni wagomba guhindura ishusho ya kwihindura ari nyene twabona isufa kuri Carlos urisura yuko mu minsi mikenya wowe uronse ndaba n'imiburiburi nta nindwi hafi zibiri umaze umenyereza avaye ko aje muri Etaje ma concentre mazine zine urisura yuko havuronka vya bindi wari ukeneye nagarutse ndavuga ati ikintu gihari nuko ni Real Madrid abo tuba dusanga ni bwarisha kuri Xabi Alonso ahubwo bifuza ko bitwara gahoro gahoro yes n'abakinyi bagize ingorane ahubwo duhaba dusanga kandi twagiye muri pre-season tugarutse muri La Liga dusanga na babakinyi twiteze tuba dufite bose nta mukino dukeneye ntawo tuko turabona iyi niyo mpamvu jewe navuze ijambo rivuga ngo Madrid sindayitumye igikombe c'isi c'imigwi ndayitumye gutegura saison ikurikira kubera ko Xabi Alonso wakazi bagiye muri leta zunze ubumwe za Amerika bakoze imyemenyerezo igera kuri 4 bari kumwe n'abakinyi bashasha hanyuma ugiye mu gikombe c'isi c'imigwi nayo nikwiye ko nk'ubu nka Trent na Joseph amakenga mazibiri gusa collectif na Joseph amakenga kuri Trent niwo mugira amakenga yafise gukorana iminsi mike n'abandi navyo biri mu bishobora gutuma umukinyi utamuronka kuri calibre mwifuza ko amakenga ndafise kumwana yitwa Dean Hudson kuko Trent Alexander-Arnold ico ndamuzimo n'ubushobozi ndamuzimo nahavuye ivyo bakina ni nk'ibi vya Madrid bisiguye ngo nimba Trent turakuronze kuwa kabiri tuzokina kuwa gatatu je no gukororera mu kibuga mu gihe Carvajal atameze neza kandi ndazingo tambi vyiza Trent Alexander-Arnold ndakujija simvuga ngo uri mushasha muri equipe ingingo zafashwe mu kanya gato muko no musu ndabire equipe ya Real Madrid koko ubu imyimenyerezo inira kwiye kugira ngo Xabi Alonso amushire ko pressure ahubwo nagenda mu gikombe c'isi amenye ngo nje gutegura equipe izogwanira Champions League izogwanira La Liga izogwanira igikombe cyacu cyose tuzohera mu kwezi k'umunani bazanye umukinyi mu mwaka uheze naho nyene ntibamuguze impamvu ndakubwira yuko Xabi Alonso ariko pressure baguhaye abakinyi ba mbere abakinyi beza baguhaye Hudson baguhana Trent hari haheze imyaka ingahe Real Madrid idagira abakinyi ariko irabazanye kuri urgence ivuga ati twebwe dukeneye kutwara iyi Mondial de Club kuko twebwe dutegerezwa kuba ba mbere muri vyose sivyo niyo mpamvu mvuga ati tuzohava dusanga habwo na vya bindi twari twifuza tutariko turabironka kumva zuko ni Real Madrid nayo nyene uyu mugabo Perez atazi kucisha buhoro turabanye imbari imisaruro yagira aboneka muri Man City turiko turabona imisaruro iri kuraboneka ariko bigaragara ngo Perez na pressure karamushirako ahubwo we nyuma yo kuza aho afise ivyo yifuza muri equipe Mike ashobora kwatayivuze mugabo rabi gihe bari baheruka kugura abakinyi bagashira ko amafaranga sivyo hari haize imyaka myinshi ku project equipe Nadia arakarore heje gutanga urashobora kuva ku yindi radio ukisanga ku yindi dufata akarorero ravuye mu yindi radio usanza muri PJ Classic FM intunganyo cyangwa nyene dutegura ikiganiro si bimwe hariya wahora peut-être ko mudategura nko twe dutegura mugabe yishitse ngaha wowe nyene nubwo Landry cyangwa za Mike utazokubwira ati muze gira effort ukishira gusuka bari ngene twe dukora nawe ugomba kwishira kuri pressure Xabi Alonso c'est équipe iri kuramushira kuri pressure mugabo nyene araza aho yinjiye uburyo babaho i Madrid ariko ndanemeza ngo
nana kibura kino bimubera icigwa sinibaza ko Perez yomukondana ngo yabuze igikombe c'isi kimwe kuko naje nemeza ko harageze ko Real Madrid igura abakinyi gusumba uko uno munsi ari gitsura cha Xabi Alonso yazanye muri equipe akagishira kuri Perez akagura abakinyi mugabo ari akantu kaza kuhira ivyo Madrid yakoze. Madrid yarageze ko yubaka projet ariko kandi nubwo yarageze ko yubaka projet nagiye na kimwe Madrid batazo gutuma ibikombe ngo nuko projet yari hari yitwa ko igize gutishaje. Rero reka je nigaruke kwa kakana buriya buri gihe c'umupira w'amaguru erekanaka igira ibintu biba bigezweho. Uno munsi turi muri football itandukanye na ya football dufata karero muri za 90 kuduga za 2 kugeza nka 2010 umupira durahinduka. Uno munsi dufata imigwi nk'itanu yitwa gikomeye ku mugabane wa Buraya kugira ngo urayisise bigusaba iki? Bigusaba ko ufise identity yiwawe kuvuga ngo ivyo ukina vyitwa ko ari byo waba biteguye. Kabiri bigusaba ko ufise abakinyi bari experiment ariko kandi ugakonta cyane ku bakinyi bakiri bato bashobora kumva ivyo ubabwira psychologiquement bateguye neza ariko kandi physiquement bahagaze neza. Kuko mukinyi imyaka 35 ashaka bavyumva bafise ni experience hari ivyo mubiri utamwemerera gutanga. Lewandowski arumva ivyo Afrika musaba mugabo haragera umwanya usanga Yamal ari wabishoboye gusumba Lewandowski. Haragera umwanya usanga Daniel Olmo cyangwa Firmino Pesa ari wabishoboye gusumba Lewandowski kandi na Lewandowski yanavyumva. Rero turabe still Madrid bariko barubaka iki? Bariko barubaka Madrid bafitira Galactique ko bavuye muri ya ere yo kubaka ba Galactique baza afite imyaka 20, 28, 29 forme 30 kuko ugenda urabe Madrid igura Zidane igura Ronaldo igura ba Luis Figo n'abandi ba Ronaldo Gifaro baraza bakuze kubera ko iryo zina rifise ni Ronaldo. Mugabo no munsi fata imyaka Vinicius yinjiye afise fata imyaka Rodrigo yinjiye afise wanashimwe no munsi dufate na Mbappe yinjiye yitwareka kariwe muto kuko dufashe Mbappe imyaka twari tumuzi n'ibindi nuko yinjiye muri football kare a 18 twari tumaze kuromarka Mbappe. Mugabo no munsi ya 26 niko totuma Mbappe ahubwo harageze kagira gute harageze kakira umupira. Rero niyo ndiko nagaruka ntushobora gutinya gukoresha Vini no munsi ngo azogira imvune niwo mwanya wo gukora. Ntushobora gutinya gukoresha Mbappe ngo azogira imvune ntuzotinya gukoresha nivyo calendrier ikira basiricharge ino zikaba nyinshi tugasanga equipe ikintu kizohera ko no kugira effectif yagutse kugira ngo abakinyi baronka umwanya wo kuruka gusumba kumva ngo umukinya ahubwo tubese ritme y'imimenyerezo kugira ngo azobe mwiza refresh pesa ritme ya entraînement. Ufise umukinya ari jeune ucura n'indi equipe visa abakinyi bari moyen bafise moyen d'âge y'imyaka 20 na 25 bateguye neza bakora bavyumva baca bagutsinda byose. Paris Saint-Germain arakano ga Hazard novuga ngo jamaze kugira nka Constant equipe itagira itizirega nivunikisha abakinyi donc equipe idafise idakora imyimenyereze ihagije nivunikisha abakinyi kuko naravye ikiganiro umugabo witwa Ousmane Dembele yakoranye na n'ikinyamakuru c'abafaransa l'equipe ariko babwiye ati burya nimba hari imyaka nicuza ni imyaka y'ubujene nabaye muri equipe FC Barcelona nabayeho ndumukinyi ava muri entraînement ngashikira kuri PlayStation nkajyama amasange akiye ivyo bikaza kuba ari ibintu bimuri bimwe bituma nogira ngo umubiri wanje utegura uko ukwiriye nkama mu mvune ati mugabo no munsi twatanguye sezo kwa Paris Saint-Germain Luis Enrique yaduteguye tumeze neza nkishira kuri pressure buri munsi nkamenya ngo mu kibuga ngo mbitsindo bica barangije kugira ngo mu nkundire turabe niba nako kana ariko ndakonclure bavuga ngo le football no munsi baki kuri jeunesse abana bakiri bato kuko murabe za Paris Saint-Germain murabe Man City abana bariko baraza murabe Barcelona murabe Liverpool ibyo bariko baramiza ko abana bakiri bato kuko munsi no gukora football barakomeye basabwa gutravailler basabwa ko bakora muri ADN ya equipe none rero nimba Madrid bishogurana kwera ko afisa abastar par rapport ya Paris Saint-Germain mugabo umumenyereza turazi wa Real Madrid agomba kugira akazi ni buri kiguje kabiri par rapport ya Paris Saint-Germain canke wa Liverpool kubereke hariho kujera abastar ariko kandi rero kubagerera ivyo bagomba kugira gute ivyo bagomba gukina la meilleure version uzogendera kuri Vini mwiza canke Mbappe mwiza mugabo niyo badakina umupira collectivement bisante ko kugira ngo babeza bakeneye kugaruka gufasha Valverde na Bellingham n'abandi football yabizobitakaye ariko kandi nuwo n'umumenyereza wempoza iyo system abakinyi bakayumva physique bahagaze neza mugabo kandi nabo ugaca usanga ni babakinyi wananiwa kubajera amatieri y'ubustare bwabo naho nyene uwejeje birabiyeje kwa ko dufata mu mwaka weze umugabo witwa Luis Enrique umwaka umwe yabaye na Mbappe yaranyeretse ko numwe bamenyereza bari forme ijanye na gestion y'abastar kuko nabaye nabo kwa Barcelona byibuka equipe yabaye nziza collectivement mugabo emera ko Messi ari mwiza kuri Neymar
emera ko Neymar ari mwiza kuri Suarez ariko emera ko Suarez hariho role ugomba kumutuma gutsinda cyane rimwe na rimwe gusumba uko bituma nde Neymar Junior. Rero ushobora kuba utazi gestion ariko kandi utazi no kujera le collectif yawe icyo equipe igize gute ikeneye niyo challenge Neymar umugabo bitwa Xabi Alonso agomba kubamwo kandi byanga bikunda bashobora kumunaniza bivanye nuko wicaritse Mbappe ututse Mbappe bigenze gute ariko wibuke deja no mu mwaka weze byagaragaye. Hari match ya Clasico umugabo azwi ku izina rya David Ancelotti yari umumenyereza agira kabiri kuri papa we Carlo Ancelotti bahamagaye Vini ambwiye tukaguma uhagaze mu kibuga turazusanga hanze bivuze ko ifo ko impose ibyo umwanya watujanye mu ngundire gusa mu minota mike cyane duce mu kuraba rero niba bino yifuza kwempoza muri equipe ya Real Madrid ubuyobozi bugiye kwimukundira kuko nkamwe yosanga izi ngingo ngiye gufata muri equipe ya Real Madrid zitorohereza Vinicius Junior zitorohereza Kylian Mbappe ubwo bizokunda koko kumumenyereza witwa Xabi Alonso duce kuri akantu minota mike mu ngundire mike kuko umwanya watujanye ubwo bizokunda ko Xabi Alonso afata ingingo akavuga ngo bube Vinicius Junior ube Kylian Mbappe ivyo nasavye ko abakinyi bagomba gukora cyane muri ko muravyubahiriza nibaza yuko nimusohoke muje ku ruhande ubwo burongozi bwa Real Madrid bwo kwemerera ingingo mumenyereza Xabi Alonso ni facile kwicarika Kylian Mbappe ngo ruko asanze muri style y'ivyo agomba gukoresha mu kibuga atari capable cyane Vinicius atariko arafiti yigize mu chef ubwo so ubuntu burongozi gusa abafana bizorohera kubasigurira ngo muri systeme yanje nari nifuza kunuku niceretse Mbappe umushusho wabo niceretse Vinicius Junior Rodrigo bizitwa kujyamirwa misi yose cyangwa niceretse Bellingham. Jewe inyishu yanje nibazwe itaza no gutwara n'umuntu umwe muri equipe hatangura president hagakurikira umumenyereza hagakurikira umukinyi. Xabi Alonso gukorera abafana sinasi mugabo umufana mupfana amanota 3 umufana mupfana igikombe. Uno munsi wibuke mu mwaka urangiye ahantu abafana ba Madrid bari batanguye kuvuga ngo Perez wadukwege akaziri wazanye Kylian Mbappe umukinya dakenewe muri equipe mugabo amaze kuroransa ibihe yararimo akagaruka kwitwa Mbappe rero wa vrai sezije kurangira abafana baririmba Loro Mbappe. Rero je kintu ndakubwira ni kimwe Xabi Alonso no munsi tactique ziwe niwe amenye ingene zigomba kumera nimba avuga ati muri system doje yanje Mbappe ntufitinga bande touche Vini bande touche tuca tugusaba iki urisize Mbappe kuri bande touche na Vini ego ni wagenda gukina na Barcelona uzana 3 ni waje gukina na Manchester City uzana 3 ni waje kugwanira Champions League uzana igikombe ni waje kugwanira Ligue uzana igikombe ivyo nureyisisa Mbappe ninde muri equipe ya Madrid Mbappe ni hagati ya Madrid na Mbappe ninde akomeye gusumba uwundi Mbappe n'umutonyi kubera equipe ihora ari equipe mukinya kaba mukinya Vini ninde Vini n'umukinyi equipe ni equipe nureyisisa mu vyo equipe yifuza utagira Mbappe na Vini uwo Vini biroroje kumubwira ati muzaye twasanze mu vyo mu menyereza wacu ariko araduhereza utarimwo vamwo sohoka turakurekuye Kylian Mbappe no turakurekuye mugabo iteka aho ryamye Madrid bikombira kwirabirero tutabafise kubera iki icumu menyereza yubatse mu bakinyi je nemeza yuko kwifata ingingi yari yo yose mugabo ihesha ishema equipe ya Madrid. Xabi Alonso araza kuba koze réussite ndabibona nk'ibintu bigoye kuri Xabi Alonso kuko dufise Madrid kuri area Carranzo cyatwaye nta muntu numwe abona ko Madrid none equipe twaye ibikombe bibiri vya Champions League mu myaka 3 kuva 2020 kugeza 2024 yari mbi uno musoko waza ngo nigiki cyatuweje kurondera Kylian Mbappe equipe nibeshwa no gukina gusa mu kibuga itwara ibikombe ariko kandi ivyo bikombe nibitwara igera kuki kubera yuko ivisa babitwaye bakomeye mugabo abastari bararemwa hazanye abastari bararemwa ariko urarema umustari ku rwego rwa Mbappe reka si ivyigiye cyose none Barcelona igerageje abakinyi bangana gutirikira rondera Messi nubu ni namurongo batanguye kubona niburi buri kakoyo ko bazokaronka muri Lamine Yamal niburi bivuze ngo Madrid na Barcelona buryo babayeho neza mi bitandukanye no gwindi migwi bayeho Paris Saint-Germain yigikombe ivuga ngo urumwami ni wa mumenyereza wacu turakwemeye mugabo Madrid urayigikombe udafise umustara tumisi haguruka ivuga ngo ngiye kuri Madrid ni 0 si 0,0 nyene ku bice byinshi ariko nagenda kiba Madrid zicara ngo itekane mu gihe yatwaye ibikombe idafise umustara erega si c'était Kylian Mbappe byari bigoye ko imwa Ballon d'Or ngiyo mwaka weza karuriro si c'était Kylian Mbappe ari muri place ya Vinicius kwa Madrid iki gikombe cha 2020 ni cha 2024 Madrid yategeza ko yarinjije byinshi gusumba ivyo yinjije mu ijana n'agafaranga ku isoko gigura nigurisha canke kujana na droit TV bivanye niki Mbappe yarafise dejijo zina gusumba uko Vinicius yitwa bwo ko gizi zina kubera Madrid aho hantu rero je niho nshingiye
none no munsi visibility ya ekipe iracakenewe ku rugero wotunga abakinyi bariko bica system doje y'umumenyereza gusumba uko umumenyereza yobicari kugatwara ibikombe. None kwa Madrid no munsi visibility hamwe n'igikombe Madrid ikeneye iki gusumba iki? Nico kintu nagarutse ko navuga ngo challenge zo kwa Madrid ntaco basiga inyuma ni gikombe n'umustare atuma badandaza. Nuza n'umustare ukabura ibikombe biragoye ko bazodandaza, ariko nunatwara ibikombe udafise umustare nawe nyene biragoye kuda. Nuvuga ngo ni aho bigorera kumenyereza Madrid. Izo Madrid ntaco basiga inyuma ni ibintu bibiri bigenda. Niba taco basiga inyuma rero je mpagaze hano havuga ngo Madrid mu mwaka uheze yungutse kubera itunze Vini na Mbappe b'abastare baboneka mugo bikagira ane blanche gusumba uko Vini na Mbappe bo kwicazwa system doje irinzi kunda bagatwara ibikombe. Visibility n'igikombe kwa Madrid igikombe kirakaze gusumba visibility. Nije ndabikora. Nimba ekipe yatunze Cristiano Ronaldo, nimba ekipe yatunze umugabo witwa Karim Benzema, nimba yatunze ba Cristiano Ronaldo, iyo visibility Madrid ishaka ni kuno muzi Madrid ishaka igikombe gusumba ikindi kintu cyo cyose. Ekipe uno muzi Madrid yatwaye Ligue des Champions 2024 uno mwaka boyibura biri normal no mwaka uza boyibura biri normal. Maradiza udatwara Ligue des Champions Madrid. Titi imagine kugira ane branche ekipe nka Madrid imyaka ibiri kurikirana. Titi imagine gutwara igikombe cha Ligue des Champions witwa Madrid ukaba utari ekipe ya mbere yategezwa kubidandaza kuri plafond ubishaka. Madrid si Liverpool, Madrid si Paris Saint-Germain. Uburyo na byugariye. Madrid iraba ekipe yubaka system nziza batwara ibikombe mugabo. Uburyo zino ikomba kuba ikibazo gikomeye cyane ushira inyuma Mbappe cyangwa uburyo zino ekipe zidandaza bwana Hazard. Sindaviance biri mu bintu bikomeye cyane. Mugabo je nshingiye ku ijambo rivuga ngo tactique y'umumenyereza niyo abakinyi badafitinga akabicarika akaduhereza igikombe credit kuri ekipe kuko visibility Madrid irayifise. Je no ndaguhaye akaba ko bakurangiye Madrid yakubise squata mu bikombe byose mugabo Mbappe na Vini bari bahari barabo ba star. Ubu wabaza Perez Madrid hari kintu yungutse ngo yatunze Vini na Mbappe atagikombe batwara. Nanje nakwishura nakwaje ikibazo Madrid ya 2020 yatwaye igikombe ati ntituzogaruka kurondera Mbappe kwa duteye umugongo bagarutse 2024 baje gutwara Ligue des Champions bari babuziki kuza kurondera umukinyi yitwa Kylian Mbappe ekipe kuri tapi vermeze neza ibikombe wavyegeranyije utwara Ligue des Champions 2 mu myaka 3 uje kurondera Mbappe mazi visibility n'ibikombe birakompletana bikiza imbere y'ikindi. Landry ndabigusubiriyemo Madrid ya Liverpool ntabwo na kimwe uzotwara Ligue des Champions Madrid uyitwarisha abana bo muri Castilla bakubwire ngo icaro tuze ngo wakoze akazi bagomba kubwira ngo harabuze umustare hano yategerezwa gucaza niburi akitwa ko dushikanye ku rundi rwego. Ariko ikintu ngira kandi iyo visibility wari kuravuga erega shaka ne compte ivyo ninjije mu mwaka weze nivyo mu mwaka weze umwaka ngomba kwinjiza ibisumba kuko ubuzima bwa equipe bwabana uyu mwaka kumwaka. Nitwibagire yuko nigihe c'abagalacticos sivyo Real Madrid yagize Champions League rimwe ariko ibandanye itunga abo ba star bisigura yuko visibility la konta cyane. Ego no gutwara ivyo bikombe navyo nyene ni vyiza mugabo kuri Real Madrid kudandaza kuza imbere hanyuma akazi ivyo bindi bikombe kuko ivuga kurugeza kuri no mwanya je kugeza kuri umwanya nta yindi equipe duhigana ariko buryo utwaye bikombe n'uba wanyandaje nta yindi equipe duhigana sivyo nyimba ariko ma Champions League nta yindi equipe duhiganwa nta niri kwiraza kugeza kuri no mwanya afite 15 ubu uje nka Real Madrid ndaza gukwikira mes plans ndondera ro bakinyi baba star nshobore kugira iyo visibility hanyuma binakunze ni nabyo ndanashaka shobore kuronka nivyo bikombe ariko bikombe kandi nabyo ndanashaka mbaze Nadia gato hano hano Madrid ifise Champions League 15. Yes ariko uno munsi hari umwe mu ndongozi za Madrid usigurira abantu ngo Champions League y'umwaka weze twayibuze kubera ko dufise 15 ntitwayishaka ahubwo twashaka visibility. Oya Champions League barayishaka mugabo kandi nimba utazigera wumva ko ari esheke Madrid twaye Champions League ta Mostar aho nitwahuriza kuko Madrid yarazwi ishinga je nama nabigarutse abakunzi ba Madrid akumbure muri YouTube ariko gutanga Madrid yaratunze abasare cyane ni valeur ajoutée mugabo kandi ni valeur ajoutée do plus gutahukana igikombe byo Madrid cyangwa na Man City none na Arsenal igirwa natangwe ndakubwira abastare bararemwa none muzi kwa Paris Saint-Germain nyama yotinya kuvuga ko duwa star none kugeza kuri no star nivo batweretse imyaka 3 kurikirana ni gike kintu gituma utavuga ngo duwe Landry ikibazo ni kimwe ko abastare baremwa sivyo abastare bararemwa
ubu kugeza kuri uno mwanya wozana umusitari muri Man City muri Arsenal aza kuri stand n'umusitari ari muri Real Madrid. Erling Haaland ndamukorokana ahantu hari Mbappe na Vini. Randi reka ndakugarukanira akantu ndakugarukanira akantu kumbure karaza kutubera conclusion abafana ba Madrid badufashe wanashima nawe mutubwire kwicarika Vinicius Junior na Kylian Mbappe badatahura umukenyero w'umumenyereza agatahukana ibikombe mugere example no kubashiramo nawe agatahukana ibikombe na akabura ibikombe nicaye ciza muri Michael example twayivise abo bastar shwa kwakoresha kuko bafise niveau isumbi abandi bose muri equipe kweza swa mu mano sivyo ariko umusitani w'Uganda agatwara ibikombe ntabaho voilà erega babo bastar kuri abitwa none Madrid bazana wamaze kubironka ivyo bintu Madrid 2002 à 2014 imyaka 12 aba batunze no muzara umusitari nka Kakarimo abatunze no muzara Ricardo yabaye umusitari atwaye Ballon d'Or na equipe y'isi Milan none yavuye kwa Miraz akacaza kwa Madrid no erega Mbappe na Madrid i Madrid Ricardo Kaka yabahaye iki no musi Luis Nazario Leonardo Darima uno musi Zinedine Zidane aba bana hari niveau yabo bafise none ko bafise ama Champions League na Champions League uje waza kumbwira ngo Zidane yarabaye kwa Madrid baradandaza gusumba ko Vina habaye tukabanye kwa Rodrigo deja mu myaka ingahe Ligue des Champions ibi na Rodrigo ari cyane Zidane ari kwa Madrid ariko mugabo ndumva muri ko muravuga ibintu byose bifitane complementarity mugabo ikiza imbere y'ikindi niki ibikombe ofisi umusitari Real Madrid ntitunga umusitari kandi tatwaye ibikombe natanze akaro kuba Galacticos batwaye Champions League rimwe sivyo hanyuma ira prolonge mu myaka yose atagi 12 nta gikombe ariko baratwara mugabo afise aba Galacticos ikiza imbere y'ivyo byose uno musi umufana wa Real Madrid yicarana avuga ngo twaradandaje ariko nitwatwara ibikombe ariko Real Madrid nyimba Real Madrid ishobora kugumana aba star ikabahemba nuko cyambere sinibaza ko vyo kuri producer aho equipe na 12 ans atari komitahukanye mu motifu tuzi umusitari ndiko ndagaruka ku kantu kamwe tuvuze umusitari niki wagizwe umusitari n'ibikorwa byawe nivyo watwaye bivuze mu musitari probablement no mu mpano yo gukina umupira w'amaguru ni mwiza gusumba none Mbappe na musi kwa Madrid no musitari yahatwaye iki utotuma Mbappe yahatwaye iki bazanye mwiza ko mukinya mu musitari kubera ibikombe yatwaye Mbappe no musitari kwa Madrid kubera yatwaye Mbappe kubera ibikombe no musitari kubera iki aho yavuye nimba wavuye Landry turagaruka turi muri kahise turiko do project kuri Mbappe uno musi Mbappe na Madrid ninde yojya umuhari uwundi ko yamwimye ibyo yategezwa kumuha Mbappe hari byose Madrid yamwimye gatoya Madrid yamwimye turahanyene none uno musi 31 bi kwitwa Pichichi ugatwara Golden Boot kubaga muri atiro meri Padro Mbappe yabaye umukinyi mwiza kwa Monaco no kwa Paris Saint-Germain no kwa Madrid ndindira tugomba dushimwa na National Mbappe yabaye umukinyi mwiza kwa Paris aba mwiza kwa Monaco aba mwiza muri equipe ya France equipe nationale none ubwo busitare Mbappe yavanyemwo azi Madrid akabura ibikombe tuvuga ngo ni Madrid yamukiye Mbappe Madrid no musi Mbappe nta visibility afise isumbi yarafise turiko turavyeka kwa Paris Saint-Germain no musi Madrid nta kintu cyonge ko kubivise Mbappe Madrid na cyonge yabuze musi Madrid ndaziko mu itangazamakuru none nande hano wagiye atambwe n'umujyana kudandaza uyu mwaka ari ikintu bungutse ko bafise Mbappe equipe ni itangazamakuru equipe ni gikombe ni he equipe yunguka ariko umuto gikombe Mbappe mwiza gatsinda 31 fata karore ni he gikombe kwa Madrid yarumva Barcelona batwaye ibikombe bingahe baranchako batwaye ibikombe bingahe Barcelona mwakwezi umva ahubwo utabitwaye muri baganya baragusora baranchako ndayibo bitwaye gatonade ninde atabona ko iyi Barcelona mwakwezi yatwaye La Liga Copa del Rey na Super Coupe d'Espagne yitwara ifise Lionel Messi aya mafaranga binjije umwaka ne yakwigiza kabiri oya ninde atemera yuko bakira Lionel Messi bakakibura naho Landry none mu Messi bisigura kuri gikombe Landry na Hazard ninde atemeranya neza yuko PSG yadugije visibility igihe bazana abastari muri equipe yabo ariko nimba tacha yabasigiye mugabo mwitagaza makuru yaradandaje uke muguma mumva visibility bari yagize ifise Lionel Messi na visibility gitara Champions League zirangana ndikona Paris yadandaje ariko twumvikane kudandaza no gutwara ibikombe ni project zitandukanye ariko birazirana kompetara mugabo cyangwa gikombe kizira kudandaza none muri gikombe kwa bifise umustar
none kugira ngo witwe umustar nuko uzi gukina uwo mupira wanashima gusumba abandi igihe cyose ekipe izogira performance ziduka akantu hahagaze inyishu kugira umustar ziko kubura ibikombe ariko hari na témoignage ya ekipe zitunze abastars zabibuze hari na témoignage ya ekipe n'abacungeraniriza ekipe yatwaye Champions League niyo babuze ngo itunze ariko mugabo ndabatera inkuru ikintu gihe ico gihe nawe sinumva ko kudandaza kwava kuza imbere ariko bicabivana nemera ko ari ibintu bibiri bikompletana kimwe kibuze hari ico ekipe homba n'ikindi kibuze ico ekipe kompa ariko ari nayo mpamvu umugabo witwa Xabi Alonso gushira ku ruhande witwa Vinicius Junior cyangwa se Kylian Mbappé byo mubera inama nanje ndemeza ko byo mubera inambanyi nubwo yatwara ibikombe c'est pas gusa urashaka n'umurongozi kuko no mu bafana b'iyi migwi tuzi uburyo abasosiyo sibili ekipe Real Madrid baba bahagaze n'ijambo bafise muri ekipe sinemaza ko kwegeza kure Vinicius Junior na Kylian Mbappé vyoguha iciza mugabo kandi sinanemeza ko no kubagira abashusho cyo ariko gushikanako navyo bitotuma batagutumura kwitamenyereza naho umugabo witwa Xabi Alonso ho kumenya ngo ndatunza abastara muri ekipe yanje ngomba kubakoresha gute nkashikira ibikombe ariko kandi na ekipe nayo iriko irarira mu bikombe niyo mpamvu n'umunsi ubona nagisigara inyuma bariko baragerageza gusibisa uburyo bwose ayamara igomba kuja hejuru abastara wa ekipe guys mugabe bikombe ndabiko bigomba kuko deja star nishobora kwita umustar n'ibikombe birajana umustar n'ibikombe birajana bigakompletana mugabe igikombe gituma umustar yitwa umukinyi wa grave gusumba uko umukinyi w'umustar yabuze ibikombe yo kwitwa wa grave mugabe n'umukinyi mwiza yatwaye ibikombe aratuma ikipe ikomeye kubera ko icyo bavana 2015 baje yitwaye Champions League ifise abastars batatu do classe mondiale Messi Neymar na Luis Suarez inyuma yuko Luis Enrique azonze muri equipe dependance Messi yahozeho ni ikipe Barcelona yungutse ngo itunze Messi yungutse vyose arigana batuyitabiri kurigitabira no kuritwara birasa none ni ngomba misho kuri Lionel Messi Romika kwera imigani dukorere montada na equipe Liverpool ka gutera montada Messi ari mu kibuga qu'est-ce qu'il a fait Barcelona hizo Roma inje mu Ligue des Champions nayo Barcelona injije Roma niyo Barcelona inje mechi equipe zigura abastar kugira badandaza amamayoni c'est pas question kudandaza gusa ahubwo nimba equipe ikene umustar agomba gufasha c'est pas nécessairement kufisa umustar zokibura ni nkuko na equipe no iburi gikombe umustar na buri gikombe nta ntunganyo nziza equipe yacu cyo tunavuze ngo kumenyereza Real Madrid ugomba kumenya nimba equipe ikene umustar ubwiribeho ubikorere ko na collective nimba ikene ubwire equipe ibeho na detail nimwe sigara nyuma kwa Madrid nusigaza inyuma detail umustar naho utwara ibikombe biragoye nusigaza inyuma detail ibikombe ufise umustar birakugora nusigaza inyuma kantu gato kitwa kari gutuma dans le cadre global ugira icyo ushitse ukagasiga inyuma karagukora ko kuko niyo hano natanze example Madrid yaba equipe twari bikombe kuri karo bibiri bya Champions League mu myaka 3 mugabo urabona ngo hariyo detail twa kudandaza turiko turamba baca kuzana Mbappé nimwo kuri munsi rero bafise Mbappé umustar babonye ngo hariyo detail isigaye nyuma turiko turabura igikombe dufise umustar baciye bagarukana umumenyereza yitwa Xabi Alonso azotuma singa kana mukumva azotuma equipe Real Madrid itunze umustar twara igikombe contrairement ya equipe yitwa ko yatwara ibikombe na idafise umustar bakaja kurondera iki umustar nta detail siganye ariko ibikombe twinjira muri match ikintu mvuga ngenda kuvugira ko kuri yacu mvuga yuko ahubwo bivana na stand equipe biri kwirakorera ku ico gihe nivyo numva umuntu yogendaga ko ahubwo twobwimenya ikizi imbere ya byose tumanjije kumenya ati stand umugwi uri kurakorera ko muri no mwanya ske no gutwara igikombe cyangwa ni visibility byose birajana na visibility na visibility kuko tuza bamaze batuza baros Blancos muri equipe yabo bose bazikije marina ahantu naho mwonje kira gihe bari bafise ikibazo c'ico mwonje mu isekuru kwa Mondano kandi sinumviki natumva umviriza umude tukomeze kuko saa 2:30 turije ni jambo rimwe kumwe masegonda 40 mu rukino kandi hari amakuru menshi turaca utwara igikombe ata mustar ufise uri oblige kuja kuzana umustar ubuze igikombe ufise umustar uri oblige kuzana umuntu azana lo collectif ituma utwara ibikombe bivuze ngo detail yo gutwara igikombe niyo kuba ufise umustar kwa Madrid ni detail zibiri zijana ampara imwe buze ugomba kwiruka kwirondera iyindi buze ukiruka kwirondera nivyo sama zeze k'iminota igana ku 49 twahatebeye kwa Real Madrid bivanye nuko yara makora akomeye cyane ku mugabo witwa Xabi Alonso ariko reka twihute cyane twinjiye muri equipe ya FC Barcelona nabo turaba dossier mugabo